Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dusambutsa kuri chaîne ya Nyungwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora mutoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu uye kuri iyi saha, hakaba ari amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Hoba hari umugambi wateguwe gushaka kugandagura Faustin Ndikumana. Mu gihe kandi Faustin Ndikumana amaze iminsi atameraniye neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Naho mu yandi makuru kandi tubuza kubandaniriza kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, turaza kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu bijanye n'igisata kijanye n'igitoro n'ubutare, aho rero ngo tuze kurabira hamwe ivyo babiriko biravugwa mu bijanye n'ubutare ngaha mu Burundi, maze tubibashikirize kuri iyo bwidonido. Nido ry'amakuru yacu, reka tuyatanguriye ku makuru ariko aravugwa ko hoba hari umugambi wo gushaka kugandagura Faustin Ndikumana. Urubuga rw'umuhinga yigenga rukorera kuri X ruzwi nka Twitter rwanditswe ko mu ijoro ryaheze rugira ruti: amakuru rufise kandi dufitiye ibyemezo nuko hari umugambi wo kugandagura Faustin Ndikumana hakoreshejwe agisida. Urubuga umuhinga yigenga rusanzwe rukora amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu ni gake cyane rwihenda, amasoko yarwo arakomeye cyane. Uwo rwandika ko turamushingira intahe turamuzi neza. Hari kandi urundi rubuga rumaze igihe gitoya rwitwa Imbwa Itukura, narwo nyene rukunze gutanga amakuru y'ibanga yo mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ntituramenya neza nyenerwo. Uwigeze kwikekwa mu butegetsi yari General Bertin Gahungu, ariko igihe afashwe agafungwa rwakomeje rwandika, bica biraboneka ko atari we yarukoresha. Narwo nyene rwemeje amakuru avuga ko umugambi wo kwica Faustin Ndikumana hakoreshejwe itsanganya. Rwanditse kandi ko rwabyanditse inusu y'isaha inyuma y'umuhinga yigenga yanditse agira ati: la première tentative a échoué muri iyi minsi, kandi ni ibintu biriko birakorwa hejuru cyane ku batumva igifaransa. Uwo mugambi warageragejwe ubwa mbere muri iyi minsi ariko biranka. Isidore Mbayahaga yaraye atangaje ko Faustin Ndikumana azopfa nk'umubu. Mu kiganiro Isidore Mbayahaga yaraye yahaye uwitwa Justin Gayere kuri YouTube, yavuze ko amaherezo ya Faustin Ndikumana ashobora kuba nk'ay'umubu uhendwa n'amashi, ukibaza ngo ni impundu, ukayapfiramwo iyindi mibu ntiyagire uwuza kuyitabara. Isidore Mbayahaga azwi nk'usanzwe atumwa kuvuga integuro za Perezida Ndayishimiye. Amajambo yavuze aboneka ko ashobora kuba yatumwe guteguza Faustin Ndikumana ibyo ashobora kumushikira. Yanagiriye ko atanga insiguro yavyo ngo Faustin Ndikumana akoreshwa n'abanyamahanga bashavujwe n'ubutare buriko burashorwa hanze. Aho yagirije cane ikiga FEMI ni imvugo imenyerewe cane kwa Evariste Ndayishimiye. Hagize kandi igishikira Faustin Ndikumana inyuma y'aya majambo, si ubwa mbere Isidore Mbayahaga azoba akoresheje gutangaza umugambi wa Ndayishimiye. Muri Nyandagaro 2022 Mbayahaga yatumwe kwigisha ko atamahasa abaho mu butegetsi, imbere y'uko Ndayishimiye atangaza mu mvugo ifobetse ko General Arenga Bunyoni agomba gutembagazwa. Bunyoni yaciye abogozwa mu bushikiranganje bwa mbere. Amaze gukurwa hakurikiye inyigisho zibisigura muri ngereranyo y'igifyoti. No mu gihe kandi cifatwa rya Bunyoni muri Ndamukiza 2023 inyigisho nk'izo zaragarutse. Faustin Ndikumana yo kwitega iki? Hano hashobora kuba ibintu bibiri. Icambere, birashoboka rwose ko hariho umugambi wo kwica Faustin Ndikumana nk'uko twabivuze mu kiganiro Fokode yatunganije haraciye indwi zibiri imbere y'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Habanje kubaho inyandiko zitagira umukono zatawe imbere y'ibiro vya Olicom. Inyuma y'amezi 3
Manirumva aca aricwa n'iperereza. Ico gihe kandi nta mutegetsi n'umwe yigeze yerekana ko yari akeneye kwica Minani Manirumva. Byadusabye amatohoza maremare kuri Faustin Ndikumana, byose biri ku mugaragaro, ico mushikira cose comenyekana iyo kizananye. Ica kabiri, birashoboka ko intumbero ari iyo gutera ubwoba Faustin Ndikumana ngo yomoke nk'abandi bo mu mishirahamwe yigenga. Parseme niryo shirahamwe ryonyene ricubahuka kwerekana neza ibitagenda neza risigaye mu Burundi. Impanuro twoha Faustin Ndikumana nuko atofata iminenegwe ibijanye n'umutekano wiwe. Aya makuru yose akayakorera ko, ariko kandi abatwara Burundi nabo ikibazo c'umutekano wa Faustin Ndikumana bomenya ko kibaraba. Ico mushikira cose nibo cojako, naho umengo ntaco bacera. Naho ubutare mu Burundi ngo ni igiki mbega Domitien Ndayizeye yaze na Rajabu Mwibohero. Dure ko Uburundi bw'ubutunzi buzira nkunzi. Inyuma y'inkuru y'ubutare bwo mu Kirundo n'amafaranga avugwamo irya nino, twumvise ubuhuha buvuye kuco n'abarirya babivuga ko uri ababihinyanyuyemwo inkuru zo gutebura, uri abatanze ivyumviro fatiro kw'iterambere ry'igihugu, eka ndetse nabo biteguye neza kubona ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye aribwo bwashize ahabona ubwo butare, ngo mu gihe bo bashaka ko kwerekanwa n'ababo. Wahoze ajejwe ibyo kwakira abashitsi bagendera Hussein Rajabu Mwibohero rya Mpimba yatubwiye ko ibyo gushira ahabona hari ubutare mu bibanza bitandukanye mu gihugu byabaye butebe, ariko byari bisanzwe biri mu nteguro. Avuga ko hoba kandi hariho imvo bitashizwe ahabona igihe ca Nkurunziza, bikaba bitanguye kubwirwa ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Yatubwiye ko umunsi umwe bakiriye umushitsi w'iteka, uwo nawe akaba yari Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi. Uretse kandi ko yari aje kuramutsa Hussein Rajabu, yari aje no kumushimira ku ruhara yagize kugira ngo umugambi mubisha Nkurunziza yari yateguriye we n'uwahoze ari icegera ciwe Alphonse Marie Kadege ngo uburitswemo. Yatubwiye kandi ko uko ari babiri baganiriye bikomeye cyane, uko bayaga niko Domitien Ndayizeye yatwenga cyane n'amosozi agakoroka. Naho kandi uno yari ajejwe kwakira abashitsi yatubwiye ko hari akantu yasabimiye hagati igihe yari yegereye bano banyacubahiro. Avuga ko yumvise Domitien Ndayizeye abwira Hussein Rajabu ati none ntiwumva ko ukwiye kurongora igihugu? Uwuri Rajabu amwishura ati byose birafise uko bitunganywa n'umwanya wabyo, ntiwamenye ico vyari bivuyeko. Twavuye tumenya iryo jambo ry'umunoni Domitien yayaze na Hussein Rajabu biciye mu ntahe yiwe, aho ndetse Ndayizeye yagize ati urya mutama yaranyagiye ibijanye n'ibibanza birimwo butare, anyagira ahari isi ndimwa y'imbuka gusumba ahandi, ananganirira n'ibindi bintu igihugu gitunze cawe. Imisi nabaye mu nzego ntari mwumve, ntarinzi ko biba aha mu Burundi. Yaranyeretse ukuntu Burundi mu myaka 10 bwoba bwikwije ubu usigaye butanga imfashanyo n'ingurane ku bindi bihugu. Niho kandi namubwira ko yoza akaba umukuru w'igihugu, nawe anyeshura ko hataragera. Iyindi ntahe isa n'iyi twayihawe n'umwe mu barwaruka rwo mu mugambwe MSD
rwari rupfungiwe mu ibohero rya Mpimba igihe Rajab nawe ariho yari. Yatubwiye ko umunsi umwe yasabye abari bajejwe umutekano wa Hussein Rajab mu ibohero bamusabire umubonano kwa Hussein Rajab, yaratevye ariko birakunda. Yabakiriye ari abasore 9 n'umwigeme umwe, bose bari muri MCD. Yavuze kandi ko ica mbere cabashimishije ari uko basanze hari umuhumure yugurutse cane, yabaganiriza nkaho wogira ngo nawe ni umwe mu rwaruka. Yatubwiye ko Rajab ari we yatanguye kubabwira ko ari umugenzi w'urwaruka kuko ari rwo rufise imitima ishobora kubaka igihugu bataravye ubudasa bwabo. Yavuze kandi ko Hussein Rajab yababwiye yuko yizeye neza ko urwaruka ari rwo ruzokubaka Burundi bwavuzwe n'abasokuru kuko atamugera w'amacakubiri wabagataraje. Yarabahaye kandi akarorero aho usanga umusore avuga ku bavyeyi bose b'ubwoko bumwe bamuka mu Rutovu canke i Matana, bamwe n'amacakubiri y'akarande yo kunena abantu ku rugero rwo kudashobora kwicarana. Ariko kandi bwaca bakabona umuhungu wabo aberetse umwigeme yashimye wo mu Kinama afitaniye agashusho n'abakongomani, ugasanga haburiye kuri kaminuza, bahuye kuri kaminuza maze mu manza canke ahandi bagashimana. Canke umusore wo mu Buyenzi mu Bwiza canke n'ahandi hatandukanye avuka ku bavyeyi bamwe, ugasanga bamuka muri Kongo canke muri Tanzania, umusore wabo agashimana n'umwigeme wo mu Ngagara canke mu Saga. Abavyeyi n'abaryango bakavuza induru ko aciye inka amabere, abandi bati utuzaniye agasheshe, ariko umuhungu akabakurira inkoni ku gishitsi ko atawundi azomubera umufasha atari uwo. Rajab yababwiye kandi ko buke buke abana babagenda barakuraho ivy'amacakubiri vy'amoko mu kibano kuko ngo bobo batabiha agaciro bivanye n'isi bagezemo. Yababwiye kandi ko harinze hagera aho urwaruka rwemeranya ku bana rudasangiye ukwemera idini, uca ubona ko ukuguruka mu vyiyumviro kwabo ari itunga rikomeye risabwa ko ryivyazamwo umusaruro mu kubaka Uburundi bushasha. Icibagiwe coco ni ubudasa bw'imigambwe ataco ucononera urwaruka kuko benshi bamaze gutahura ko ari uruhendo rw'abanyepolitike b'imburakimazi. Uwaduhaye amakuru kandi avuga ko Hussein Rajab yababwiye ko ategekanya gukorana n'urwaruka rugifise amaraso ashushe n'indoto zo kugera kure kuko ngo abahumure bakongatajwe n'amacakubiri imbere y'uko mukorana abanza kukuraba izuru akamenya ubwoko bwawe, yabona mutabusangiye akemera guheba uwo mugambi nubwo woba wari umufitiye akamaro kanini. Mwebwe mwene kutuyagira. Yavuze kandi ko Rajab yabaramesheje ko ibivugwa yuko itunga ry'igihugu hari abariko bararisahura bashobora kugunyuza ibigega vya leta, ariko abariko barasiga urubwa rw'ubusa n'ishusho mbi ku bana babo kuko naho ngo boyora amafaranga yose ari mu banki nkuru y'igihugu BRB bagaterura ayari mu mabanki yose ataco boba barakora kwitunga igihugu gifise. Yababwiye kandi ko ari amafaranga biba ari imfashanyo n'ingurane igihugu kiba carasavye kubera indongozi nyinshi zagize ziratwara igihugu ari ibinebwe bashaka kurya ivy'ubusa bagasimba amafaranga
bagasimba amafaranga atagira igitigiri ari mu butare ndetse no mu burimyi, bagashima gusagata utwo babona hafi kandi twuzuyemo induru, kuko abarundi baba bayaze na bene kuyatanga amakungu bayagumaniza ko ijisho. Mu gusezerana yababwiye kandi ko umunsi hazoba ubutegetsi bubona kure bukinjira mu gisata c'ubutare, leta ntizoba igisavye imfashanyo hanze. Amafaranga azova muri ubwo butare azohakwa kumena ibigega vya leta ya migambi yose y'iterambere mu nyagankuba, inyubako, amabarabara ndetse n'ibindi bitandukanye bizokorwa amafaranga ava muri ico gisata. Hazogera kandi aho ngo amakori abanurwe ku rugero rwaho ngo wogira ko yakuweho, kuko ngo leta ntizoba igihanze amaso ayo makori mu gukora imigambi yayo. Ubwo Burundi ngo bwubatswe gutyo buzomenyekana cane mu makungu, ku buryo icubahiro n'igitinyiro bizokwizana, tukisanga dusigaye duhabwa ijambo tutabisabye. Ayo mafaranga kandi ngo niyo azokoreshwa mu guhesha iteka ibisata bikomeye by'igihugu nko kwimvuna umwasi, umutekano, amagara y'abantu, indero, ubucamanza, ababikoramwo bagahembwa neza, ngo bakaronswa uburaro ndetse n'ibikoresho bikwiye by'akazi, ngo ntibikoresha ntawe uzoba akivuga Uburundi mw'izina. Iciza ngo nuko abategetsi b'ingwizamurongo bagiye barabashikanya ku butegetsi atawakojejwe umwuko muri ubwo butare, ngo batembanye utwo bashikuye ku myenda igihugu casavye, kandi ingaruka mbi ngo bazozibona canke imiryango yabo izibone. Yarangije kandi abwira ko abarundi ngo bazimbinditswe n'amacakubiri, basakijwe imitima yabo. Imana ica ngo ibima ubwenge bwo kwiteza imbere, kuko ngo hari amacakubiri nta bwenge bwubaka ngo buharangwa. Ubutunzi buzira nkunzi niryo teka igihugu cacu gikeneye, nk'uko amakuru dufise abivuga. Ivyo Neva ariko ngo aravuga ni intangamarara, abajejwe kubishira mu ngiro bari mu nyuma. Ese Hussein Rajabu yobagira ariwe uramutswa Uburundi, canke hari undi muntu ashobora kuzoza kuramutswa Uburundi? Reka rero mbashimire, tubitegereze, tubihanga amaso, tuzobashikiriza mu ntahe y'amakuru azoba agezweho. Ico nabasabaga ni mubandanye mugira ibihe byiza, kandi mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri channel yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.